mwari muzi yuko kutagisha inama mwemu yera ari ukwiyizigira. Kuba ari ukwiyizigira kandi umuntu yiyizigira nawe bamwita umunyabwibone. Twategerezwa kumubaza tukamugisha inama mu byo dukora byose, tukamugisha inama kandi tukamusaba akaturongora uko Yesu yazize avuze ngo uwo niyaza niwe azobarongora abashitse kukumenya ukuri. Ivyo mutazi uyu munsi azobarongora abibashikaneko. Arongera aravuga ngo uwo mwemu niyaza niwe azobigisha, n'umwigisha mwiza abasha. Tuje turamubwira twigishe, atwigishe muri Bibiliya, atwigisha. Urazi ko ashobora kubigisha mwemu yera ivyo utaruzi bitari ngaha muri Bibiliya, canke akakwigisha amajambo y'Imana, akaguhishurira amajambo wasomye inshuro nyinshi ntiwigere uyatahura. Mwemu yera undi munsi akakwiyigishiriza neza. Umwigisha mwiza aratujejwe kutwigisha, nubwo tumwikawusha aratujejwe kutwigisha, aratujejwe kuturongora. Nukuvuga mu gatondo twahagurutse tukiruka tukagenda, mwemu yera tutamubwiye ngo akore igikorwa turongore, agenda aratwigisha ku munsi aza aratwibutsa, tuzoza dusanga ivyo yarajejwe gukora muri twebwe tutamuretse ngo abikore. Aratujejwe nubwo twigirisha tugapfa kwiruka, tugapfa kumureka, aratujejwe mwemu yera. Usomye muri gice ca 15 kuri uyu murongo wa 26 aravuga ngo ariko umwiza ahazozira uwo nzobarungikira ava kuri data. Burya mwari muzi niyo umva wacitse intege ukwiye guhamagara mwemu yera akaburonso. Yesu kubera yaragiye kandi nivyo bari bacitse intege, bari bakwiye uwitwa umwiza. Nico gituma ijambo rya mbere yababwiye ngo nzobarungikira uwundi mwiza, uwuza kubahoza, uwuza kubaremesha, uwuza kubatera intege n'ahari jewe. Ariko Imana ishimwe ko bavuye muri kijya cumba batari uko bari ubwa mbere akibasiga. Bavuye ari bashasha buzuye ubushobozi. Uwo mukonsolateri rero, uwo mwiza yaje abatera intege, arabahoza, abuzuza bwa bushobozi bwiwe, kuko narababwiye yuko mwemu yera n'ubushobozi. Bahava buzuye ubushobozi badatinya atabwoba. Haleluya. Uwo rero ava kuri data, niwe mwemu w'ukuri, akomoka kuri data, uwo niwe azonshingira intahe. Haleluya. Nagira ndabibutse yuko uyu mwemu yera tumukeneye kugira dushobore kuvuga Kristo. Nitugende mwivuga butumwa mwemu yera tumusize, mwemu yera tutamubwiye ngo akore, kandi mwemu yera akora ari uko tumuhaye umwanya, tumuretse ngo akore. Ahandi hari umunyamahoro arituriza muri twebwe, maka tumuretse ngo akore. Igihe twongorera akatubwira ikintu ukanezerwa, yose nanibutse kumusaba ngo ndongore, ariko aza kwinumira akituriza, yakubwiye rimwe kabiri gatatu ukanga kumva ntubishire